ibuta hasi gisagara ibuta ko wasize kumenya ngo si kure ngaha ibuta nuko urashika sibyo aha nuko ibice byino ntacyo ndabidondagura yo noneho mvugira imihana ngo yaca mu bisagara nahe imihana ngo agenda babwira ubutumwa bumeze gute nimwabwumvise bumeze gute bwiza dufise ubutumwa bwiza kandi ababwire ngo dufise ubutumwa bwiza ndabaha akaruru ka hagufi mwiyinga riheze nagiye numva umuntu anterefonye ari mu gihugu hagati umuntu w'umugabo afite nk'imyaka hagati ya 50 na 40 ngo we uri umukozi w'Imana Pasteur Salvator hego ngo jewe ngo ngomba gukizwa kandi nta muntu yamubwiye ubutumwa ni juru yega twase kubivuga izovyivugira tukanka kubitwara izomenya ngo n'ibiti n'amabuye bituma hanyuma ati jewe numvise yari muri rya minsi ya Pasika umuntu w'umugatolika yinjiye cyane ngo atatangura kwiyumvira imibabaro ya Yesu nimwe mwene data yatubari aribaza imibabaro yababajwe n'ingene yakubiswe nawe acayibuka ubuzima bwiwe ngene bumeze ubuzima bwiwe bwari bumeze gute naho yaja muri iyo misi avuyeyo yaje ajya kunywa inzoga hanyuma azihimbye agashika agaca kubita umugore kubita inyuma yuko kumukubita no muri iyo minsi mikuru cyatangwa kwibaza ngena kubita umugore kandi Kristo nawe yaje gupfira abanyabyaha aca rero arafatwa arashonga yumva kuye kukitswa acarondera iyo yukirizwa ararondera hafi y'umukizwa yorabira ko arabura kandi akikijwe n'abapentekote sindababwira hariho mwari gucamo mwiyo mutangura kwibaza ngo mbega sindahababwiye mugabo ni mu gisagara cyo muri iki gihugu yiyumviye akabura hafi yiwe atereka ndondeza afise inshuti yanjye nibuka mugabo ntari mu gihugu ari mu mahanga ajya kuri telefone ndangira jewe ndagomba gukizwa ndabona ko igihe cyane cyageze ndangira wofasha ati ngaho hafi yawe bariho ateka basi ushaka nabyumvise ati okay ko abo ngaho utabishaka kandi akurondera wakure niho cyamubariye jewe ntiyaranzi tirikare undangiye ntazi rikaje kumurondera niho rero twahana randevu araza ataraza ndamubwira nti hewe ugomba ko ndagufasha mu byagakiza ego urazozuzananye n'umugore wawe umwe yakubitwa ntabyo narinzika uzozuzananye n'umugore wawe ndabanywesha umuti amazi y'ubugingo ngo ngira ngo ntazonkundira urumva namutumye ibirura aze kuza niwe yaraye yegaguye mugabo ntabyo narinzi hanyuma ngo nzomubaza numve ko akuze ntuzomubwire uti umukozi w'Imana niwe yakuntumye ko tuzozanana agize arayo umukozi ati hogi tugende nyabo hogi tugende bagaca bamanuka no kandi n'urugendo rurerure barazana ntangura rero kubavugutira wa umuti w'agakiza umugabo rero atangura gusabira ikigongo umugore ngo mbabari narakugiriye nabi narakwiciye ubuzima nagomba ndabereke ibyo dufise byofasha amahanga tutariko turatanga
aramusaba ikigongwe. Umugore nawe ntiyumva ko ivyo bizakuba, ntavyo yari yiteze. Tangura kumubarira ingene yamukubise n'ibindi byose bapfuye, ikintu cyose azi yamukoreye nabi, aramusaba ikigongwe. Numva ahejeje kumuyagisha ivyo, ni ngo nanjye tuyaga turi babiri. Hari ibyo tutavugana bose bari kumwe, nibyo twayaga umwe. Ubu rero umugabo aza yarakijijwe, umugore urumva yaramuherekeje, ibyo bintu navyo vy'ugukizwa navyo yarazi. Mugabo ashitse muhira bukeye, wa mugore atangura kunyandikira rero amakete muri telefone, ati kuvaho nakagiriye mariage niho ngironka umunsi mukuru, niho nkinezerwa, nari naragowe. Nimwumve ibyo dufise two, nicyo gituma nagombye kubabwira ngo agenda arigisha abantu ubutumwa bw'iki bwiza. Ubu rero ni Monsieur Madame, urukundo rwarasubiye kugaruka. Nawe ugiye ntewe wa mugore, nawe ndarindiye telefone yawe umpamagara, ati nanjye ndaje kwihana. Banza urabe nyamugabo, genda umwamira imbuto zikwiranye n'iki, ni ukwihana. Nigombye kubereka uwo munezero uri muri urwo rugo, muri uwo muhana n'iyindi mihana irawukeneye. Ikintu nobasabira imbabazi, imbabazi. Uru runganwe rwacu Imana ruhari. Hari abantu numvise ngaha mu myaka iheze barambariye umutama yitwa Yona, naramubonye yararangije urugendo, ngo yagenda inzu ku nzu asanze abantu agasenga, atabasanze hagasenga. Mbega nta bandi ba Yona bakiriho? Nagomba ndabereke iyi mihana, renda babwire ingorane yo kutaja mu mihana. Ngomba ndabereke ngene Yesu yagendeye imihana ubwa mbere. Mubanze nimba mugomba kugira umutima wari muri Kristo Yesu, umuntu wese acava ngaha yihanye, ingene amaguru yiwe yayajyanye mu bindi, mugabo ntayajyane mu mihana atwaye ubutumwa bwiza bw'ubwami. Uraba Matayo 9:35, umuvuga w'umutumwa abonye asome Matayo 9:35. Abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabagiwe n'intama zitagira umwungere. Mwabyumvise? Niho wasomye? Oya, ewe 9:35. 9:35. Yesu agendagenda mu bisagara byose no mu mihana yose, yigisha mu masinagogi yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amen. Niko yakoze, yigishije mu bisagara, mu masinagogi no mu mihana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Akora iki kandi? Akiza indwara zose. Niki uno munsi gukiza indwara, gusengera abantu bagoye bagakira, ni umugani. Kubera iki? Ibyo bikunda umuntu yabanje kujya kuvuga ubutumwa. Hajya ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka bikurikira iki? Ubutumwa. Habanza ubutumwa, ibyo nabyo bigakurikira. Ubundi muvuga butumwa asome 10:11. Ni muri icyo gice nturira no kuzingura, soma. Igisagara cyose canke imihana muzoshikamwo, abaze mubereye murarire,
gushitsaho muzovirayo. gushitsaho muzovirayo. Mwumvise ko imihana igarutse, igisagara cyose cyangwa iki muzoshikamwo mubabaze ubereye, mumurarire gushitsaho muzovirayo. Ubereye no kuvuga ngo ushimye kubakira, ukunze ibyo bintu mu mihana no mu bisagara. Ubundi asome Mariko 6:6, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ubundi asome Mariko 6:6. akangagwa no kutizera kwabo, agendagenda mu mihana ntakikije yigisha. Agendagenda he? Vuga cyane. Agendagenda he? Mu mihana ihakikije agira gute? Yigisha. Kandi nimba Yesu yaragumirwa kugendagenda mu mihana ihakikije, jewe ndavye igitigiri ca PENTEKOTE bari uyu munsi, twogira uyu mutima wari muri Kristo Yesu, tugaca tugendagenda imihana dutwaye ubutumwa bwiza, hokizwa abantu banganiye. Isi yose yokizwa. Kandi ababarire, iyo umuntu rero yase kugendagenda atwaye ubutumwa bwiza, ntaburi ikindi agenda atwaye, ntaburi icyo atwara. Erega udatwaye kimwe aratwara ikindi. Uca utwara isaku, uca utwara amazimwe, uca utwara ngo naka yarakuvuze, naka arakwanka, naka ameze nabi, ntuburi icyo utwara ngo duhindure. Ese amaguru y'abantu agira asaze atavuze ubutumwa. None negira ndabwira, muraza abantu bahora batsitara ngo ntibabasengeye ngo bajye kuvuga ubutumwa. Mwumva atatwaguriye batarinze kukuzana ngaha, ntumva aho yatungitse he? Ese icyo mvuga ajya hajya hava mu mihani gukikije inzu kunzu imbere ya ntebe wokayangana. Abantu rero bishakira kuvuga ubutumwa, abantu bose babakomera amashyi. Abantu bavuga ngo naka warabonye wa muhungu we naka ngo asigaye ari igihangange, ngo niwatubwire ubutumwa. Ariko si uko Yesu yabipanze. Yapanze ngo nimwumvise gutware mu muhana kwantuza no kwantuza. Umwaka umwe narigeze kujya kuvuga ubutumwa mu Ruyigi, hanyuma ndumva mu mutima ndaronse, sinzi ngene twaronse agakonje ko kuva ku rusengero Nyamutobo tugenda mu gisagara cyo mu Ruyigi. Naho kuva mu Nyamutobo ugomba kujya mu gisagara cyo mu Ruyigi, ugiye nibarabara uca mu mihana. Nca nibuhange na Yesu yavuga ubutumwa mu mihana, nca ninjira umuhana ku wundi. Emwe wo kwanaka muraduha batiwe urubahere, ndi umuntu abazaniye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Nkavuga nkaca njya ku wundi, navuyeyo navyibushe, umutima naravyibushe. Numvise ndiko ndakora nk'uko Yesu yakora. None ugomba ayo maguru yawe aza guhari romatizme, vyanke gutambuka atamuhana watwayemo ubutumwa bwiza. Ugomba ururimi rwawe ruze rugobwe, utagiye kubwira nyokwanyu na nyogosenge na nyoko bukwe na muvyarawe uti Yesu arakiza. Yagira usoma ya Mariko Luka 8. Luka 8:1. Nta muvuga ubutumwa yabowe.
ashitse igihe gitoya agendagenda mu bisagara no mu mihana ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajyanye nawe. Njya kuri 2 naho wumve. 8:2. N'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi n'indwara, Mariya ariwe Magadalene, abadayimoni 7 bari baramuvuyemo, na Yohana mukakuza umubwiriza wa Herode, na Susana n'abandi bagore benshi babafashisha ibyabo. Igerezaho noneho muri mwebwe nawe yasenze nk'abadayimoni, ukabona ntugiye kumuvuga, uzoza ubona bakugarutsemo babadayimoni. kubera iki bakugarukamo? Ego utagiye kumuvuga uca uhinduka umunyantege, bagaca basanga inzu yabo iragaragara, bagaca bagaruka. Ngo hashize igihe gitoya agendagenda mu bisagara no mu mihana ababwira iki? Avuga ubutumwa bw'iki? Bwiza bw'iki? Ubwami bwayo. Bamwe 12 bagira gute? Bamwe 12 bari bande? Intumwa, bakozi b'Imana. Tufise devoir ikomeye, si uko abantu bazodusanga muhira mu rusengero, tukwiye kubasanga iyo bari. Tumwumvise ngene yabigenze. Babasanga hehe? Mu mihana na hehe? Murandabira abanyagice baboneka muri no myaka. Abana bavuka mu nzu z'iwanyu, kandi nabo si ubutumwa umuntu aba yarababwiye, umubabwira kugenda muri Sunday school, ukakabyura hagifise umwaka, kakadirigiza kamaze mu myaka 10 ngo batizwe, kakabatizwa. Abagize amahirwe baza kubihumuka ko bageze nko myaka 16 17, niyavuye atega bimwe mama yanjana ngo byari by'akamaro, n'ahandi agenda atazi ibyo ari byo. Tugire wa mutima wari murinde,